mugabo nk'iki yarayakoze yikoroye gose, yikoroye ku ruhande rumwe abanyagihugu batahuye ko bwa bundi ivyo twandika bisoma bimushikira ico abanyagihugu bakibonye, mugabo ku rundi ruhande babonye ko aho gutora umuti yataye umutwe yaje gutuka ijwi ry'umunyagihugu, burya yikoroye gose ku rugero adashobora kwibaza. Uzunarare mu mvugo ya societe civile, societe civile ntiyerura, societe civile kenshi iramwubaha ikavuga ati umukuru w'igihugu turamusavye ibi, mugabo iyo wenyene agarutse agatukana nka kurya kandi agakoresha ibinyoma niwe akoroka mu gihe ariwe yari kuvyungukiramo. Buriya iyo afata ikintu na kimwe twavuze bakavuga ati iyo aje hajya nyene mu Rutana kavuga ati hariho umunyagihugu yahunze igihugu, naho yahunze hariho ivyo tumwagiriza, hari ivyo avuga twumva ko bifasha igihugu kandi bidufasha kandi tuhora tubikorerako kandi tumuteye intege, amashi yari kuronka hajya nyene yari kumutangaza. Mugabo avuze biriya umugani wa Ndereyimana, muze musubire murabe, sinuka ko Ndereyimana yavuze ko gumenga rundi, muze musubiremwo murabe amashusho ariko arabivuga ko abantu bari bamerewe. Hari bamwe bamenga baranyagiwe, heje kunyagirwa, hari abo babona bakubita ingohe z'amaso ukabona nyene ko bavuze iyo bakwigwa, ariko ndakubwije ukuri yavuga ko yumvise ikintu navuze kandi agiye kugikora, ubwo nyene amashi ntihari kuronka yakwiza. Rero yikoroye mu kugira biki, ariko no muhanura ko yobandanya kwakira impanuro societe civile itanga, izoba inyungu yiwe nkuko izoba n'inyungu y'igihugu. Muri societe civile turazi ko ndayishimiye ejo avuyeho hakaza uwundi, naho hoza uvuye muri opposition ntazoryoherwa turiko turerekana ivyo abanyagihugu basaba, kandi rimwe na rimwe tukerekana ibiba bitoroshe ko nta ntwaro nimwe bizokwama vyoroshe, ariko umutegetsi azi ubwenge nuzomenya kuvyakira akabikorerako. Bamwe baca bahamagara nabo muri societe civile ati none mubona twobigira gute, duhanure ngaha. Izo nizo ntwaro zirama kurusha bene izo zishima guhangana n'abanyagihugu. Hariho no kwihenda, hariho no kwihanda kwibaza ko ingorane ari ukumva hari uwabivuze. Buriya niyo tutabivuze abanyagihugu baba ariko barabibamwo baba babizi. Iyo tubivuze burya binagabanya, hari ico bigabanya mu mwaro w'umunyagihugu kurusha iyo bitavuzwe, kuko abanyagihugu yo amagorwa yabo atigera avugwa bayaserura mu kumena ibintu, mu gusambura no mu kugumuka, niyo bihereza. Inyungu yiwe kwari kutwumviriza kurusha kurondera guhangana n'ijwi ry'umunyagihugu. Kuko mvuze nti amazi ntayo bafise ku Musaga, ukaza kuntuka ku Musaga azavuga ati ivyo byose naho umutuka nta mazi dufise, none ikiyo cy'amazi yacu wagitoreye umuti. Uvuze uti abikawa ntibaronse amafaranga yabo, nushaka untuke ibingana gute. Abantu bariko barizwa nuko batarishwe amafaranga y'ikawa, baguma bavuga bya bindi kandi bavuga bati uwo dufise yabidusohorera n'uyu uri kuratuka. Umupolisi amazi imyaka ine ariko impudu ziwe ziribwa, ntibihinduka ngo nuko ntutse avuga ati yamara naho umutuka impudu ntazo dufise, ibirato byadutobokeyeko. Umusirikare naho ntuka guta bavuga ati amafaranga yaje muri Somalia ntayo urama ari hehe, mwayashizeho ko bavuga ko bayaduhaye. Naho yotuka ibingana gute, mu gihe ibyo tuvuga bizoba rukuri, igihe cyonyene yo dushobora ni mu gihe twotangura kubesha, ariko mu gihe ibyo tuvuga ari vyatwarukiwe n'abanyagihugu abayibeshe wenyene, kuko ntibihindura ikibazo. Ni wa wundi bopima malaria bakabona ibipimo vyaduze, bakacagira ati umuti nuko tumena iyo thermometre yerekanye ko ibipimo vyaduze. Thermometre urayimena ariko ubushuhe buguma buduga, ntaco bihindura. Impera n'imperuka bimugaruka ko ariho hamwe nari ntanguye kuvuga ku kibazo cyo kwa Pamela, agira ati mbega umwe wese ahari abona ko ariko arakora ikiwe nyene kuri bituvuga, cangaruka kugwaruka runyandikira rumbaza ruti abari hanze muzoza ryari kutubohora. Nanje nyisho nkunze ko kugo gwaruka nuko batokwama barindiriye uwundi muntu azoza kubabohora. Burya impera n'imperuka n'ugwaruka go nyene wibohora hose ku isi, nigo nyene gwibohora. Iyo mbere abantu bariko barakura uko bashikira imyaka 50 buca ndayinjiramo nanje 60 70, sikusanga bakirinda cyane canke bafite connection nini n'ugwaruka. Ugwaruka rurafise izindi nguvu zago imyaka yose arizo zihindura ibintu. Abo bandayishimiye uyu munsi bari hajya bakora ibi, ivyo bakoze babikoze bafite imyaka 25 30, niho izo mpinduka zatumye bashikaho bageze uyu munsi bakaba ariko barabidutukira, babikora bafise iyo myaka. N'urundi gwaruka niruvyumve, ntirutakaza umwanya wago cyane rurindira ngo hariho abandi bantu bazoza kurubohora. Kenshi ugwaruka rurakora, abanyapolitike bagakurikira. Nizo mpinduka usanga ziriko ziraba ahantu henshi mw'isi. Nkibi byo muri Madagascar turiko turavuga, n'ugwaruka ruto cyane rubikoze, rumaze gukora, abasirikare bakiyaboneraho, abanyapolitike baboneyeho, societe civile yahiboneyeho, ariko intango n'ugwaruka rwa Madagascar.
n'ubwo gwaruka rugowe mwebwe nimwe bariko baricira kazoza babimye amashure meza mwigamwo babimye ntimuvugwa nta kazi kariho none mwe mudakoze mukareka bahaguma bahenda ngo ingorane ni ba Pacifique muzogerahe ba Pacifique nahabona baronka ejo boshobora kunshikira n'ukumbure bakambishano canke bakandasa canke sinzi ico bashobora kugira none ibyo babikoze kazoza kanyu nk'ugwaruka haca habiki kiretse ko mubandanya muja mu manga gwaruka ni mwebwe nta wundi azobibakorera ni mwebwe igihe cyanyu nico mutegeza kwiruko mubikora mu bwenge bw'ugwaruka nyene kuko chaque génération ifise genie yayo ntabwo génération y'imbere ariza guha génération ikurikira ibigwanisho vyayo génération imwe yose ifise ubwenge bwayo n'ingene iteza gutunganya ibintu n'ingene itumbereza igihugu muri kazoza hanyuma igashobora guhamagara ababatwara ikavuga turihitiyemwe abadutwara beza naho baba muri abo bakuze ariko ugwaruka rufise uruhara rwago atawundi numwe azoza kubibakorera n'ugwaruka rutegerezwa kwankiza inyigisho z'amacakubiri y'amoko. Ikindi numva novuga mu gutera ndangiza nje mwijambo rya Ndayishimiye wenyene ubu ngo bampindukize twavuze twisigura twavuze tuvuga ivyo yavuze ko bitari byo tuje muri ryo nyene naho dushake tumuhukuri nimba aho yicaye no munsi yumva ko ariko yihora ivyo nafunguye jewe muri kahise nimba vy'ukuri yumva ko ubu ariko arahaga ariko aragira ivyo no wana narariye kubu no wanda mufitiye ishari ngo ndabanze ndamubwire ko atashari mfise isahani yiwe je n'ukuri ntashari mfise uko nafungura imbere n'uyu munsi niko mfungura sindi n'umuntu mfungura vyinshi kumbure kujya abona keneye vyinshi bibaza ko ariko abandi bakoze n'ukuri nahumure je ntanza nafise uyu munsi ko nafungura niko mfungura nimba arico cyari kibaza ngo nico kintuma mvuga n'ukuri sinshonje ndari mu bwije ukuri narafungura nibyo ntisinigeze ngwara kwashi aho ntiyabeshi n'uyu munsi ntayo ngwaye ibyo mfungura n'ubu ndabifise mugabo nimba muri we yumva kugira tunganiriza abarundi yo banza gufungura ibyo nafunguye vyose none ga president Ndayishimiye ni ryari uzokumva ko wahaze washoye gushikira ibyo nafunguye ni ryari kugira ngo uce ufasha abarundi bose nabo gufungura bizogera ku rugero rungana gute wumve wahaze wumve washoboye gushikaho nageze mu gufungura hanyuma uce ufungurira abarundi bose rero ukira mwaka ubutubona buyongera amafaranga y'igusuma navuze ko umaze kugwiza inshuro 10 amafaranga nkuru nziza yasumisha 2024 baraguhaye uja urasumisha hafi miliyoni ku munsi 2020 mu mwaka uheze zari miliyoni 2 uyu mwaka uti jewe no kwigwa ruko mu mpaye 3 ku munsi mu mwaka uza kumbura bazokongera ubundi uvuga uti ni miliyoni 4 ku munsi kumbura inyuma ni 5 mugabo utegekanya gushika hehe kugira wumve ko wari ibyo Pacifique yari wumva uhazi hanyuma ufate programme ikurikira yo gufungurira abarundi bose nabo ikindi kibazo niko uragira uti twavuze uravuga ivyo gufungura nakubwiye yuko nta isahani yawe jiwe atakimbwiye nimba ukunda inyama nta nizo nkunda ziya nyama uvuga umwanya wose jiwe ndi mu bantu badakunda inyama nimba hari ibintu vyinshi uri kuravuga ntanerekwa jewe ngo unoza kusaha kuri isahani yawe mugabo fungurira abarundi nimba uvuga yuko wagwaniye abahutu nimba uvuga ko ikibazo cawe ari gutunganiriza abahutu yewe mu kindi kiganiro navuze nti ego base batutsi go mubibagire mugabo ukora ibitunganiriza nabo bahutu ego data akora amashuri meza abahutu bose bige neza niyo washobora gusomesha neza 80% y'abana b'u Burundi je sinkekeranya ko nabo batutsi uzobutashaka bazobitomboreramwo ni washobora gutanga ibitaro vyiza ku bahutu bose 80% sinkekeranya ko n'umututsi azobitomboreramwo ni washobora gukora ubutungane bwiza butunganiriza abahutu bose ku buryo umuhutu agiye mu butungane adasubira kurenganya jewe sinkekeranya ko ubutungane iyo bwamara guhabwa gukora neza n'umututsi azobitomboreramwo ego rero nimba warugowe nabo batutsi bovuga ngo nibo bafungura tunganiriza abahutu bose ubahe igihugu ciza bose baronka igitoro bose baronka imiduga myiza bagiramwo bose bahembwe neza bose bafungure neza wa mututsi basaza tomboreremo kuza wabikoreye nabo bahutu ariko ureke kwikuzana ivyitwazo bidafashe kuko nabo uri kurabesha ntavyo uri kurabakorera ni kinyoma gusa rero ninjire mu byo wavuze ko wazanye ko bamwe bafungura abandi bafungura barehe gufungura bagirire neza basi abo wakunze tubibone bishimwe tubibone ko byukuri hariho urugero
washoboye kubageza ko nihasigara abo bakeyi nabo nyene bazoheza bashikirwa. Hanyuma ngira mbaye nk'usezerano no saba president Ndayishimiye ko ndamuhe defi bagati challenge ndamuhe defi. Ibi bintu yagiye kwivugiraho je ntashobora gushika. Yarabujije amaradiyo y'u Burundi ko je nshobora kuvuga co kimwe n'aba bandi bose turi kumwe ngaha mu kiganiro ntibari kuri kuvugira kuri radio nimwe y'u Burundi. Navuze ko ari umubeshi. Rero ndamuhaye defi y'ukwerekana ko atari umubeshi. Aze duhurire mu kiganiro. Ibi bintu anyagiriza duhurire mu kiganiro tubivuge, avuge nishure. Nimba wenyene kubera icubahiro cinshi afise yumva bidashoboka, amwe muvugizi wiwe cyangwa uwundi yemera. Acaza mu kiganiro iyo defi ndayimuhaye. Imbere y'abarundi bose bazokumva kino kiganiro. Ndasavye president Ndayishimiye wenyene aze cyangwa arungike uwo yemera ko ashobora kumuvugira duhurire mu kiganiro. Nimba ndeshe mu byo navuze nawaze tubivugire imbere y'abarundi bose bumva. Bugurure iradiyo abarundi bose bashobora kumviriza. Baze bumve ko Ndayishimiye atavuze ibinyoma mu byo yagiye kuvugira mu Rutana. Nimba ari umugabo ndamuhaye so defi. Natabikora azoba yemeje ko ari mubeshi nkuko nabivuze muri kino kiganiro. Murakoze cyane Pacifique Nazi. Ngira mwoshimira aho mwasangiye ikiyago umuserukishira hamwe Fokode. Nkuko twama tubigira mu mpera y'ikiganiro nshimiye mwese twasangiye rino jambo, hari abatumire bemeye kutwitaba kandi subwa mbere ndabakengurukiye gose bivuye ku mutima, umwanya wabo bari kukoresha ibindi bashima kuza hano kandi twaganiriye neza cyane. Ndashimiye abantu bose bafashe ijambo muri iki kiganiro, nukwisubiramo uko namaze kuvuga ko bavuze amajambo akomeye cyane ari kimwe mu biganiro bya Fokode bivugiwemwo amajambo akomeye gose. Ndibaza tuzokora uko bishoboka aho dushobora gushikana ya majwi abarundi bashobore kuyumva. Mwakoze abashoboye kuvuga, abatashoboye kuronka umwanya wo kuvuga, namwebwe bariko mwadukurikiye namwe ndabakengurukiye. Tubishobora kuko mutwereka ko mudushigikiye, mukomeze gutyo murakoze. Ndashimira Gilbert na Alice bitanga batiziganya ku munsi w'Imana aho boruhutse bamaze indwi yose bari ku mirimo yabo bakagaruka uyu mwanya bakawukoresha muri ibi bari kuha imiryango. Nabo bashimiye cyane. Sinibagira kandi ekipe yose ya Fokode abo dusangiye amabanga bose bitanga batiziganya kugira ngo bino bishoboke. Kuri mwebwe twari kumwe ko bazokumviriza kino kiganiro inyuma, mwese ndabipfurije ijoro ryiza n'ibihe byiza. Murakoze.